Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi ba radio RPA ndabahe n'ikaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatandatu w'igenekezo ya 18 Nyakanga umwaka wa 2021 n'amakuru tugira duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Cogerco haremeza ko iryo shirahamwe rigeze aho mwasa ashaka akavuga ko rimaze imyaka 10 yose rikora ariko ubutunzi bwaryo bukaguma busubira inyuma. Insiguro zitangwa muraza kuzumva muri ano makuru. Abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Mugina mu ntara ya Cibitoke barasaba gusubizwa amafaranga bavuga ko batangishijwe n'umuyobozi w'iryo shure. Ayo mafaranga bakaba bayasabwe imbere yo kuronswa ibibanza by'ishure by'abana babo. Mu kiganiro kw'isoko musanzwe mukurikira ku minsi yose ya gatandatu tuza kubabwira ingaruka z'akaranda ka COVID-19 ku borozi b'ingurube mu ikambi ya Mahama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Subire ndabaramutse mu kanya idonido ryano makuru. Ano makuru tiyahere mu bijanye n'umutekano umuntu umwe yarayishwe arashwe ubundi nawe arakomereka ku mutumba Gihinga muri komine Kayokwe intara ya Mwaro. Umuhisi yari umukenyezi yarahetse umwana, uyo mwana nyene akaba ari nawe yakomeretse. Abanyagihugu begereye ahabereye iryo bara bemeza ko bumvise amasasu menshi mwijoro. Inkuru duhabwa n'abajejwe intwaro nazo zivuga ko abakoze ubwo bwicanyi ari umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Kubwizo nkuru nyene umukenyezi yishwe yari kumwe n'abandi bantu bane ariko Imana ikaba yarakinze bobo ntacyo babaye. Ano makuru yabandanirize muri politike. Komine Ntega yo mu ntara ya Kirundo yaronkejwe musitanteri mushasha guhera kuri uno wa gatandatu. Petero Karaveri Mbanza Bugabo ni wagiye kugirongora. Amakuru duhabwa n'umwe mu bagize inama mpanuzwa jambo y'iyo komine. Iyo ndongozi nshasha yatowe n'abagize iyo nama ku majwi 31 kuri 43. Petero Karaveri Mbanza Bugabo asubiriye Hitimana yabogojwe muri ayo mabanga n'umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu kuva ku igenekerezo rya 8 uko kwezi. Tukiri muri ico gisata nyene ca politike nko nari nababwiye nciye ku masonga ingoro y'umugambwe senere muri zone na komine Muhuta intara ya Rumonge yarayibomowe n'abantu bataramenyekana. Mu gihe atari ubwa mbere iyo ngoro isamburwa, abanywanyi b'umugambwe senere basaba ko ako gatotezo kohagarara. Inkuru tubaza Marie Ange Irakoze. Abanywanyi b'umugambwe CNL bavuga ko ibaye inshuro ya kane iyo ngoro ibomogwa. Nkuko ijisho rya RPA muri komine Muhuta ribimenyesha, iyo ngoro ngo yabomowe nk'igihe cy'isaha 6 z'ijoro. Abanywanyi b'uwo mugambwe bakaba bikeka bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine. Uyu numwe muri abo banywanyi avyigana. Ingoro y'umugambwe CNL muri komine Muhuta nabo kari inshuro igira kane kuva habaye uko bari metero 6 z'ibarabara. Twese twarize z'ametero mugabo ingoro yabaye uburyo musane atagahego yigeza duha ubashigeze hejuru bongera babomora mu masita y'ijoro naho basiye kubomora. Rero hasanzwe hariho umugwi abantu babomora abarimo uwitwa Richard ngo yuko ari nawe yoba atwara umugwi ujejwe kubomagura amapermanence muri komine ya Muhuta. Abo banywanyi b'umugambwe CNL bavuga ko ibikoresho vy'iyo ngoro vyinshi vyahononekariye, bagasaba umugambwe uri ku butegetsi guhagarika ingendo y'ukutihanganirana. Ivyo bakabivuga bafatiye kuri zimwe mu mbonerakure zo mugambwe zari mu bigeze kubomora iyo ngoro. Yo n'amatafari bamenaguye ngabumvise amabati yarononekaye. Musanteri yama aturagiza abandi bari kubarubaka ku ruhande batwebwe urumva turagiza kanya ku kandi. Abubwira kabiri igibomogwa arasubiye kubonwa abo bari cyari Ananias n'uwitwa Kibosi yita Diedoni bako gatotinde turiko dukorerwa. Iyo ngoro y'umugambwe CNL yarayibomowe ku mutumba Muhuta muri komine Muhuta ije yiyongera ku zindi zo mu mitumba Gakuyo, Kirombwe, Bitwe, Gabaniro na Nyangusu. RPA turondeye Ntunzwe n'Imana Domitira musitanteri wa komine Muhuta ari nawe atungwa gatoki kuri ubwo bubisha yatubwiye ko ataco bivuga ko kubera ko atari umuvugizi w'umugambwe. RPA
mu makuru avugwa mu bijanye n'indero basaba gusubizwa amafaranga yabo arenga 4,000 bahaye umuyobozi w'ishure shingiro ryo muri komine Mugina intara ya Cibitoke. Abo n'abavyeyi barereye kuri iryo shure shingiro rya Mugina aho bavuga ko imbere yuko baronswa ibibanza vy'ishure ku bana babo umwe wese yategerezwa gutanga ayo mafaranga atana hamwe yanditse. Idonido na Eroje Kwizera. Amafaranga 4,500 niyo umuvyeyi wese akeneye ikibanza c'ishure ku mwana wiwe kw'ishure shingiro ryo muri komine Mugina ategerezwa gutanga. Nk'uko bishikirizwa n'abo bavyeyi, ibyo byategetswe na David Ntirandekura umuyobozi w'iryo shure. Aha mukamenya ko umuvyeyi wese atashobora kuronka ayo mafaranga atakibanza c'ishure yaronka. Ibyatumye mbere benshi basubira inyuma kubera kubura ayo mafaranga. Uyu n'umuvyeyi arereye kw'ishure shingiro ryo muri komine Mugina. Tumva neza na abana bamwe barasubiye inyuma bantaho nikora barabima ibibanza uyu muzogiteri David wumva ahubwo kwereka fu y'Mugina. Ivyo ni ibintu twege twese bagiye kugira aho turabirondeza turabitora tusamane barabuze ibibanza abanditswe mu kuvuga nuko abavyeyi baba babifise bagatanga amafaranga. Muri kino gihe abavyeyi batanze amahera kugira baronke ibibanza ku bana babo basaba ko bosubizwa amafaranga yabo nk'uko biriko birakogwa no yandi mashure kuko atategeko na rimwe rivuga ko kugira umwana aronswe ikibanza c'ishure arinda kukigura. Kushikuru bumaze gutangira kumva ko za Bujumbura abadepeye baciye bagenda baza gufata abadirekiteri bagiye bakora ibyo bintu bakabasiza amahera yabo. Ubu nabo hino bariko barasaba yuko bosubizwa amafaranga yabo nabo. Byarabaye nta gushikuza kuri. Amakuru dukura aho muri komine Mugina mu ntara c'Ibitoke yemeza ko inyifato y'uwo muyobozi Ntirandekura David yo kwaka amafaranga abavyeyi mu guha ibibanza abana babo yabaye umugenzo no kuyandi mashure atandukanye yo mu ntara ya Cibitoke. Eroje Kwizera urakoze. Tukivuga ingorane zugarije igisata c'indero nyene, hari abanyeshure babiri bo mu ntara ya Karuzi bahejeje igice ca mbere c'ishure shingiro mu mwaka w'ishure uheze bari mu ngorane zo kutamenya aho bazobandaniriza ivyigwa inyuma yo gutora ikibazo ca leta. Abavyeyi babo bana basaba ubushikiranganje bw'indero kubarenganura kuko abajejwe indero muri iyo ntara ataco barigera babafasha gushika ubu. Eroje Diveremesha niwe yaduteguriye iyi nkuru. Claire Yaburihabwa na Divine Rankunda abanyeshuri bo kw'ishure nshingiro rya Karuzi ya mbere nibo batazi uko bagiye kubandanya amashure yabo muri kino gihe. Byose byatanguye abo banyeshuri bagiriraniye ibibazo n'ubuyobozi bw'ishure ryabo bwabagiriza kuba bigenje nabi mu kuzana impapuro za magendu zo kwa muganga be n'ibisibo bagira badasiguye. Ubwo buyobozi bwaciye bubaha igihano cyo kwirukanwa burundu hari mu gice cya gatatu cyo mu mwaka w'ishure uheze. Ku mpapuro zo kwa muganga bagirizwa ko ari magendu, amasoko ya RPA yemeza ko zari impapuro z'ukuri, eka mbere n'ivyo bisibo bagiye baragirizwa bikaba ngo vyari bihuye n'iminsi y'uturuhuko hamwe ahandi ntakaba amagenekereza ahura n'igihe cy'ibiruhuko ku banyeshure. Impapuro zo kubirukana burundu ubuyobozi bw'ishure bwazibahaye ariko umunsi wa gatanu ikibazo ca leta gikorwa umunsi wa kabiri ukurikira. Yamara naho bari birukanywe bamwe mu masoko ya RPA bamenyesha ko ayo makosa abo bana bagirijwe n'ubuyobozi atarahuye n'igihano cyo kwirukanwa burundu. Aya masoko amenyesha ko abo banyeshure batirukanywe kubera amakosa bagirijwe ahubwo bahowe ko bari bafise amanota make mw'ishure, ubuyobozi bugatinya ko vyohava bimanura umwimbu w'iryo shure muri rusangi. Abavyeyi babo bana barituye wari umuyobozi w'indero ico gihe mu ntara arumva akababaro bafise k'ingene abana babo birukanywe mw'ishure ikibazo ca leta cegereje, araheza afuta ingingo yo kubirukana bemererwa kandi no gukora ico kibazo ca leta. Ikibazo mbere bahavuye baca banatora kuko Claire Yaburihabwa yaronse 118 ku majana 2 nayo Divine Rankunda aronka 105 ku majana 2. Ariko naho batoye ikibazo ca leta abo bana bahavuye badashirwa ku ntonde zerekana aho batoye ikibazo babandaniriza amashure yabo. Ivyo vyatumye abavyeyi babo bitura ubuyobozi bw'indero mu ntara ngo bubafashe, nabwo bubishura ko ataco bwo bafashe
bobafasha buca bubasaba nyabuna kwishikira mu bushikiranganji kubibarizayo. Bivuye ku mikoro make abavyeyi barabuze uko bagira inyuma yo kudafashwa n'ubuyobozi bw'indero mu ntara. Basaba ubushikiranganji bw'indero kubafashiriza abana babo bagatunganirizwa. Amasoko yacu rero akabatera ivyatsi ibijanye no kunaniza abana gushika naho birukanwa mu ntumbero yuko badakora ikibazo ca leta ngo ishure ntirihave rironka amanota mabi. Tuzobigarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Eroge Divin Remesha. Mu bijanye n'imibano abanyagihugu babangamiwe n'ibikorwa byo gucukura ubutare muri komine Kabarore intara ya Kayanza basaba urwego rw'umukuru w'igihugu kurunga ikintu mwazo kwishikira kuraba amagorwa bagowe. Ni mu gihe amwe mu mazu yabo banyagihugu co kimwe na zimwe mu nyubakwa za leta nk'amashure n'amabarabara biriko birabomagurika kubera ibimanga. Idona Onezime Dushimagize. Abanyagihugu babangamiwe cyane n'ivyo bikorwa byo gucukura ubutare muri komine Kabarore nabo ku mutumba wa Kivuvu aho bita Gateko ya mbere na Gateko ya kabiri. Abanyagihugu baho bavuga ko hari abinzu zamaze kubomoka abandi zigaramiwe. Bamwe muri bo ngo barataye baromoka kuko batakigira aho bakika umusaya, abandi bemera kuhatimbira kuko batagira iyo baje. Ngiyo bitiye umugwiza atungandagije Imana Vincent kugira ngo abatunganirize ngo abatera ubwoba kare mu bikorwa bya leta ngo kandi atantumwe afise ububasha bwo kubihagarika. Baratita ko bashinze hajya uyanse ndahimbira umuntu kuko ubutare si ubwanje ubutare ni bwa leta. Nta muntu arwanya leta rero uwanse ibyo ndiko ndakubwira nzohimbira ubuntu cyangwa tuhimbe uri mu gasho kibaye ntiwahagarika leta. Rero abanyagihugu byaraducanze tuba twiyumvira ati none ibi bintu abanyagihugu bariko barakorerwa ni leta nyene mbega leta yoba ari uyu mubosi vise. Uretse ayo mazu n'amatongo y'abanyagihugu ageramiwe n'inyubakwa za leta Vincent Ndagijimana ntazigera umutwe. Uhashitse muri ako gateko ka kabiri birateye ubwoba rwose. Ibarabara ryaracitse rifatanya n'igihugu cy'u Rwanda ryaramaze gucika acaragira kandi kabarabara k'amafuti hepfo yaryo taba nta n'umuduga ushobora gupfa kuhaca. Abana baja kw'ishuri ritoyi Gateko ntibakironka aho baca n'iryo shuri ryageramiwe. Abanyagihugu ba komine Kabarore basaba umukuru w'igihugu kurungika intumwa zoja kuraba uko vyifashe ngo uko abategetsi bo mu ntara ya Kayanza ataco bariko barabafasha. Mu makuru yacu akurikira tuzobabwira ingene abakozi bafira muri ako kazi ko gucukura ubutare atanga kimwe imiryango yabo ironso nk'impozamarira. Mu gisata c'intwari ibereye indyane hagati ya bamwe mu bakuru b'imitumba n'imbonerakure. Indyane ziturutse kw'inyuruzwa ry'amafaranga yaragenewe abanyagihugu, amazu yabo yasenyutse biturutse ku mazi y'ikiyaga Tanganyika muri zone Gitaza komine Muhuta intara ya Rumonge. Abo bakuru b'imitumba ngo biyanditse kenshi ku ntonde baronka akanoti gafadika mu gihe abatari bake bari bagenewe ayo mafaranga ataco bahanovye. Idona Josiane Muzaneza. Abakuru b'imitumba muri zone Gitaza bagirizwa kunyuruza amafaranga y'imfashanyo yarigenewe abanyagihugu batewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika cyo kimwe nabo mu Gitaza Gasange na Gabaniro. Ku mutumba Gitaza amazu yabomotse ashika kuri 67 harimo y'umukuru w'umutumba Bigira umwami Frediani. Isoko ryacu rimenyesha ko ku rutonde yagize yanditse ko habomotse amazu amajana 2 muri yo ngo harimo amazina yishiriyemo 200. Chef de zone nawe yishiranga amazina 30. Ni mu gihe umuntu wese yahabwa ibihumbi amajana 2. Ivyo bikaba vyatumye aho kuri uwo mutumba imfashanyo idashikira abo yagenewe. Bamwe babwiye ati wewe utarimwo nturimwo nakare urumukeba ntadutoye aho mbere kwanje baciye bakuramwo bakanka no kubandika nimbonera kure ikarabasini bese bamwe bo batari basanzwe baravuga imbere y'igihe n'umukuru umutumba cyangwa se ndezora ikabasha mukuramwo kandi akarere asanzwe yanditswe. Ku mutumba Gasange umukuru w'umutumba Bangyatuyaga Pascal yiyanditse inshuro 8 ariko wewe imbonera kure zamubereye ifuro ry'igiti zimutegeka kuzana amahera yaronse ngo bayagabure nawe aranana nkuko isoko ryacu ribandanya ribivuga. Aho mbere kwanza zanateye n'induru nyinshi imana kure zirahaguka zo ku mutumba Gasange zivuga bati ivyo bintu byakabaye nta kuntu ushobora kwandika abantu atabomorewe ababomorewe nabo bahari. Ati rero muduhe ntabwo amafaranga nubwo kiragabure. Umukuru w'umutumba amaze kubona yuko igiye kumubana amazi niho yacavuga ati tore izina rimwe mugaburane mwese. Ivyo byose baravyanka basaba bati umuntu wese afase amafaranga nayazane hama ntabwo tuyaronka ataruko naho turatera induru canke natubisire hejuru. Muri kino gihe abarongoye uducimbira muri Gasange ngo bahisemo kuva mu mabanga yabo kubera ko ngo batahawe kuri ayo mafaranga. Niho rero yaca yicara araraba avuga ati arabico baye
nakare nimwashikirwa namwe murazokore gutyo onye nzobakomera amashi niho rero kugera n'isaha n'akano kanya abenegihugu basanzwe bari kumwe mu ntwaro bo ku mutumba Gasange baje bashikiriza bavuga yuko umukuru w'umutumba nyere kubarengana ari we ariko arabarenganya baciye bemerera kudemisiona mu kurongora ugucimbiri no kuba banyindakumi ko batemera gukorera umukuru w'umutumba n'umugore we n'abana ariwe ko ari bo bahora barafata imfashanyo bakubita mu mufuko bonyene ati bene bazotahe inda zabo zibombotse nabo bazotahe batwice wavubi. Twarondeye Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge kugira ngo tumubaze ibijanye n'iyo mfashanyo yari igenewe abanyagihugu itabashikiriye hamwe no kuri iyo nyifato yabo bajejwe intwaro ariko turamukena. Josiane Muzaneza nawe we tugukengurukire muri ico gisata nyene c'intwaro umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rihingura ipampa mu Burundi Cogerco yaraye yemeye ko iryo shirahamwe rigeze ahatemba kubera uburongozi bubi hamwe n'igabanuka ry'amatongo arimwamwo ipampa. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Gustave Majambere yaremanze ko ishirahamwe Cogerco rimaze imyaka irenga 10 rikora rihomba. Umviriza. Ishirahamwe Cogerco rimaze imyaka myinshi cyane mu bibazo novuga by'ubutunzi. Ivyo bibazo navyo ikaba bidatuma Cogerco ishobora kurangura imirimo yashinzwe neza. N'ivyo bibazo kubabarira yuko imyaka irenga 10 iri urugero novuga rw'amadeni ico twokwita taux d'endettement niniya cyane. Nivyo ntibidutera iteka n'abarongozi ba Cogerco kubona Cogerco yari ishirahamwe ya leta mugabo kuva ibaho itigeze itanga inyungu ku mutahe wa leta yari yatanze. Turasanga rero nivyo harabaye ubwa uburongozi tabereye, harabaye nivyo kugira abakozi benshi, harabaye ivyo kubura amatongo ko icyo nacyo cyari gihambaye kuko hariho ikiringo amatongo yagabanutse cyane. Hanyuma rero iruhande y'ibyo byari interne aha hari ibyo bindi yuko hatabayeho gukurikirana ayo manuze. Nitwo bideha yuko ingorane zari izo ariko kugira tubandanye turima ipampa nyakubahwa mushikiranganje uri mu n'ubworozi n'ibidukikije yarashyizeho umugwi ufasha Cogerco mu byo kurondera uburyo bw'amahera kugira dushobore kubandanya ibikorwa. Uwo mugwi ugaca unafasha mwinagurwa ry'imbitsi bya Cogerco mu ntumbero yo kuronderera umuti urama ivyo bibazo twavuze by'ubutunzi. Nayo ku kibazo kijanye nuko hakiri amahera y'imbuto z'ipampa ishirahamwe rihingura amavuta Hafina ritarariha ishirahamwe Cogerco, Gustave Majambere yishuye ko atadeni ishirahamwe Hafina rigifitiye Cogerco. Arongera agasigura uko igiciro c'ubuguzi bw'imbuto z'ipampa gishingwa. Dusubire tumwumvirize. Sinzi neza ahantu muba mwakuye inkuru yuko hoba hariho imyaka 10 bataturishe. Twamenyesha yuko atadeni rero Hafina ubu badufitiye kuri production yaheze yaba yo mwaka wese. Ubu kuri production niho batarishura kuri production iyi nyene ifatanguye. Ndumva rero yuko Hafina ideni yaragishyuye. Ibijanye n'ibiciro misanzwe turashyiraho komisiyo ibiciro bigaheza ikigirwa muri komisiyo. Aha nk'uburongozi nibyo mu byo tujejwe haba harimo gutegekanya ibikorwa, harimo gukurikirana ibikorwa no kubigenzura kuntu biba byagenze. Nicyo gituma iyo hariho komisiyo ishyiraho igiciro ntiba ari komisiyo igizwe n'umuntu uba ari umugu hanyuma bagahita bagaharira hama natwe tugaheza tukaraba ibyo bashyitseko ko bikurikije amategeko. Gustave Majambere umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Cogerco akaba yahaye ikiganiro abamenyesha makuru nyuma y'imyidogo y'abakozi b'iryo shirahamwe bavuga ko iryo shirahamwe rigeze ahatemba kubera amatungo yaryo ariko aranyagwa ayandi agakoreshwa nabi n'abarirongoye abategetsi b'igihugu barorera kandi Cogerco ari ishirahamwe rya leta. Tubandanije mu gisata c'ubutungane abanywanyi b'ishirahamwe giyemeje gushigikira abatishoboye na cane abasangwa butaka mu bijanye n'indero hamwe
n'iterambere ICDD mu mfunyapfunyo bariyamiriza ivyo uwashinze ishirahamwe ryabo yagirizwa. Abo banywanyi bavuga ko abarongoye ibiro nshingwabikorwa vy'iryo shirahamwe aribo basahuye ibiro bakoreramwo mu ntumbero yo kurondera ivyitwazo bishobora kubatuma bigarurira amafaranga yari yagenewe uwundi mugambi mushasha. Francine Mahoro arabitubwira mw'idonido. Abanywanyi ba ICDD baratera ivyatsi inyuruzwa ry'amatungo uwashinze iryo shirahamwe Innocent Mahwikizi yagirizwa. Abanywanyi bavuga ko imigambi yose yayishize mu ngiro kandi ko yagenda aratanga umuco kubashigikira ivyo bikorwa hamwe n'abanywanyi. Ujya muzungu nyene kubakisha ivyo bintu uko yavyubakisha niko yaza akabishima. Bene gutanga amahera baba bazi amahera agenewe mu bikorwa vyabo n'ivyo bigiye gukorwa n'amanama akakorwa. Si Alfred yayazanye, si Goreti yayazanye, si Vesa yayazanye, bariko barayishuza kandi ari amafaranga yakoze ibikorwa haciye nk'imyaka 10 irenga. Uno munsi rero niyo babonye yuko ari ubusuma. Abanywanyi ba ICDD bavuga kandi ko kumwagiriza gusahura ibikoresho byari mu biro by'iryo shirahamwe biri muri quartier Chatanya ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega ari Rementanya. Basigura ahubwo ko abagize urwego nshingwabikorwa ari bo biyibishije na rijya ari bo bari basanzwe banahakorera. Bokwiba ikintu warondeye wowe wenyene, ibintu biri muri ibyo biro yari kubyiba abijyane ko ari we nyene kubirondera. Nibo babinyegeje nibo bavyiriye barakurayo. Abo bantu bagiye gushyira ko ayo magufuri mashasha bari bande sibo nyene. Abasangwa butaka bagize ishirahamwe ICDD bamenyesha ko uwo mugambi wo kuremeka inteba ishushe Innocent Mahwikizi wari ugamije kwigarurira amafaranga agera ku miliyoni 37 y'amarundi yaragenewe ubundi mugambi mushasha atacamira. Nta kindi basokera iyo poroje yo kubaka interna kugira ngo ayo mahera bayage nk'uko basokeye poroje iri mu Cibitoke ca Rugombo. Bagiye kumva gusa amahera ariko aravugwa yotangwa kuri iyo poroje baca baravyura ingunza kubera ari abategetsi mama wanje bashika iyo tutoshika twebwe abatwa bato. Abasangwa butaka basaba ubutegetsi na cane cane umukuru w'igihugu gufata mu minwe ico kibazo. Innocent Mahwikizi amaze ukwezi kurenga mu ibohero rikuru rya Gitega akarekurwa atakirinze gusabwa kuko ataco ariko arazira. Mu kiganiro kw'isoko cuno munsi tuvuga ingaruka z'akaranda ka COVID-19 ku bworozi bw'ingurube mu ikambi y'impunzi ya Mahama ni mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda. Kw'isoko na Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Impunzi z'abarundi z'Imahama zarakozwe ko n'ingaruka z'akaranda ka COVID-19 cyo kimwe n'abandi banyagihugu baba mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa 18 Nyakanga mu 2021 tuganira na niyo nkuru Americal, umurundi amaze imyaka irenga 2 yorora ingurube. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Kaze mu kiganiro c'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA, Inzamba na Renaissance. Ingurube ni bimwe mu bitungwa byororerwa mu ikambi y'impunzi y'abarundi iri Mahama ni mu buseruko bushira ubumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda. Twaheruka kuvugana akaranda ka coronavirus kataratera ku isi. Ico gihe ingorane nyamukuru ya niyo nkuru Americal yari yuko utaronka vyoroshe imfungurwa z'ibitungwa vyiwe. Muri kino gihe niyo nkuru Americal asanzwe yorora ingurube zirenga 30, amenyesha ko hanzwa hanini no kubura isoko. Imbere yaho twaronka abantu baza kuzipakira nubwo ari baduhamera make, mugo baraza bakazipakira bakagenda kuzandaza za Gisenyi n'ahandi cyangwa muri Kongo. Kuva korona itera twasubiye kuronka umuntu aza kutubaza ingurube aze indwi zibiri, hagarutse umuntu kuza kutubaza ingurube. Tuara abatelefona bakavuga ngo haraguye gushika hiyo, ngo mwabino bihe ngo bizotugwenye tuhashika. Ukaca usanga rero turoroye tutagira abaguzi. Mugabo rero icyo umuntu akunda uragumako, ukavuga uti reka ngume ku kivi, uwari wese azoboneka kaza. Nubonaho nzoronka ubunzimba azoza ndayimuhe. Harageze igihe haza nkaza abantu nyine baza kugura nyene, kuko haje umuntu umwe atwara ingurube imwe zibiri, hari ingurube zirenga 400
akubwira uko yigombeye ugasanga ikigurube bakiza gupakira twagurisha 150 wewe ntiyatinya kugura 60 mugo karauti none ko zakuze n'izindi zavyaye tutafise abakiriya tutafise abaguzi none ndazishirahe ukacubura umuhereza kuri 60 50 70 ntangurwe nimwe yarenze 70 aho gwaba rurugwe runini nigosha kurenza 70 urumva ingaruka ko zatwaye ko zikomeye cyatera uruhombo rukomeye cyane. Ivyo ariko ntivyabujije ko abandanya ubworozi bwiwe nkuko niyo nkuru Amical abandanya bivuga. Burya iyo umuntu akora ikintu akunda kiretse yuko bituzanira amahera burya n'ibintu by'ubworozi hajya ni n'umuhamagaro. Iyo ikintu gikunda uragikora ukakigumako ukagenda ukora buke mugo ukagumako ntucike intege. Urabona ko n'ubu tukibandanya kandi aho tugeze ubunya naho tutarashika aho twifuza ubunye dutanguye kuza duhindura ubwoko. Bane izo mwasize ko atezo mwasanze mwasize tworora ngurube z'inyarwanda ariko ubunye atiko turagerageza kuzikwaza tugerageza gusha mu ndi bwoko bugezweho ku isoko ry'inyama bazita pietre. Izinya hariho umugira neza Maginezo Shalom yari yazizanye azihereza amakoperative y'abarundi iyo zavyaye rero batudandaza ko twe naho tuja kuzigurirayo kugira ngo turabe ko twohindura amarase twa dufise kuko rasi dufise ntabwo bazemera neza babonye zifise amavuta menshi bajaza kugura inyama bigaca bituma tura bakiriye rero dusimbira aho hafi tukazigura we yazikweza vyumba mugo tugomba tuzigura hafi hagufi yacu ngaho muri koperative zirazimvye kuko ikibuguru ubu tugo turagifatira 2025 twebwe izi mbuguru zacu zisanzwe tuzigusha 12 kugira uronke imbuguru imwe ugurusha zibiri cyangwa ukagusha zitatu kugira imbuguru imwe y'ubwo bwoko kwa twifise icyo twifuza turemera tukazimbwa mugabo icyo twifuza tukagishikako. Niyo nkuru Amerika asaba ko aborozi b'ingurube boronswa ibagiro kuko ngo ico kibazo bagisangiye n'abanyarwanda baba mu micungararo y'ikambi y'impunzi y'Imahama. Twari twagerageje turonka abantu baje badandaza inyama z'ingurube za Kigali bo bakavuga bati dukeneye ko mutuzanira inyama ati uko tuguze ingurube ntituronka tuzibagira ino. Hanyuma tugarije kuyisaba veterineri w'umurenge aravuga yuko bidashoboka tudafise ibagiro cyemewe n'amategeko. Iryo bagiro naryo rirazimvye cyane twebwe navyo twokwishoboza. Ikintu rero dusaba kugira ngo ibibazo bihere nuko tworonka ibagiro hafi yacu kuko tumaze kuronka ibagiro n'abandi benshi boca baza bakorora kuko bafise marché de kurema bafise isoko aho dushorera izingurube zacu. Rero turakeneye cyane gose ibagiro ry'ingurube cyemewe n'amategeko. Ikambi ya Mahama niyo nkuru Amerika yahungiyemwo gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani muri uwo mwaka w'2021 yarimwe impunzi zirenga 45,000 kubw'ibiharuro bitangwa n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Ndashimiye bagenzi bacu bo muri radio Inzamba na television Renaissance batororokanije amajwi y'umworozi w'ingurube niyo nkuru Amerika. Namwe mwaduteza abiri ndabashimiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko. Ikiganiro ku isoko duheje gushikirizwa na Emile Nibasumba nico gisozereye amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa gatandatu igenekezo ya 18 Nyakanga umwaka wa 2021. Shimiye mwebwe twari duteramanye bagenzanje b'uruganda rwa RPA umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi ashobora kubashikira atankomanzi nabo nyene bakenuye. Imanyana ninge ko nije nari kuri micro abandabipfurije ibihe byiza.